Madesa iyo kwafe yawe nimba atari banga uyimweshereza ngaha nyene aha nyene Cene ngaha nyene mugo Jefferson mu kwafere wanje mu kwafere wiwawe none ko mbonamwo urudome a mu mutwe amarira yo muri Afrika ishoke amarira none woge Yesu yagira sinema ya Yesu warabonye abona wageze ubona umwirabura oya none na mutima kwedu hanye ko yarampa kweri mu Burundi sino muvuga nabi neza cyane nakiriku yarampaye satipi nawe yambwiye ngo pambana peti yangu niko yambariye pambana ndacagwana nande gomba mwijo kiriku mu Burundi yarampaye muri bikafise mugo satipi acambira ngo pambana nagize ugoba cyane mbonye iyo style yiwawe kubera regizo iyo style yawe ugerageje kurabira zimvye ni kawaida ko jewe nimba atari banga ihagaze ku mahera nga oya sivyo je sivyo ndimwo kwera mbe nemera ngo ko bintu batazompambana ewe byavyita sikuno bivuga mu cyongereza inzuko na bida mu kintu barita kubura indero yo nonzo baririmbira rero bisanu zo genda muri show bantumiye bro zabwiye ati urereka twinjire mu vy'abajene urafise show bantumiye abajene bakwitege kukire yani kubahabura nebitsi kari mihabura bararyohewe sana ati mada turamushikanye kandi bavuga ko abana bo ngaho haruguru muri rirare murongora mukiri bato Madesa yananiriwe he Madesa mbega iyo nkuru bavuga yuko ugira ushinga gwawe niyo canke se oya barumva nyine ko arabona afise imigambi ndiko ndakora rega Chenda masikugura kweri amabase amasani koche gutegura bro warayibira yako mpambani kraso guhambani kara bro bira abari shoke ufani nuntu bose nakubwiye igitima we nkene kuzana umugore naricaye ndiyumvira bro tinone ka Yesu tije nzopfe bampambani kara kweri tiwapi tikanzana umugore azomfasha mu busaza yes nkuko rero mubizi aha ni kuri Kings Family TV Burundi nkuko mubimenyereye rero ni kiganiro cyanyu twama twabazaniye ibintu bishasha bimeze neza cyane bitovye kuri micro muri kumwe na Juba nkuko mubimenyereye rero niwe asanzwe amenyesha kino kiganiro kugira ngo abazanire vyinshi vyishasha vyinshi bimeze neza imbere ya kamera ndibaza ko muriko muramubona umusaza ushatse umwiswe Madesa ushatse umwiswe Soza Kitwa ushatse umwiswe Amane ushatse umwiswe Iminyororo afise amazina menshi n'umuhizi asanzwe kandi ari n'umurape afise impano nyinshi cyane gose ahubwo abanshi n'abandi bibaza ati no kubera ko uyu mujama atinjiye muri comedy ariko nawe akavuga ati je sishaka gufutera mutima mwese mwamumenye ku mazina menshi nawe urafise icyo wamumenye ko ariko mubane natwe muri iki kiganiro turaheza tubamubwire uko ameze rero mu ncamake turakuramukije Madesa urakoze cyane nawe umeze neza tumeze neza cyane gose Madesa icambere no rihera ko kukubwira vraiment waberewe cyane merci sana cyantwaye umwanya bro yakwishira ku mwanya yo gutwara umwanya ni Soza kimaswe gareso ya maso mwamaze rero kuba mumwumva ni Madesa neza na neza kugira ngo dushushe ikiganiro kugira ngo twinjire neza na neza mu kiganiro ndagomba dukora ikiganiro gitandukanye n'ibindi biganiro byose wakoze ku ma TV atandukanye jewe rero ngomba ko tumanza tuzane Madesa tumukure mu bwana tumuzane tumushikane ahageze uno munsi Madesa kubatamuzi avuka mu ntari ya Bujumbura rirare komine Mutamba abavyeyi kugira ngo n'umuntu ari karakumva ari muri raravuga ati aha neza neza namumenye abavyeyi bavuga ati jewe mvuka aha abavyeyi bawe shafye biwanje bavuka ngahi Mutamba niho mama wanje abana papa wanje mugo papa wanje si haba ariko yundi mubumbe aritavye Imana Madesa papa wayo bayitavye Imana Madesa umwana gute nari umwana muto yikweri niyo mpamvu nashengera nagahinda mu mutwe esanga nibonyemwo ofisi impano yego Madesa ubusigaranye mama wawe bega Madesa uheruka mukuraba mama wawe ryara misi yose namanza kumuraba buri kwezi arico ndose nkavuga ati mama titora dusangire kubera harya umuvyeyi aratuvyara kugira tuzomufashe niyo mpamvu je nkene kuzoza n'umugore kugira azomfashe mu busaza bw'iwanje kubera
musi nagwaye mwene wacu ntazomfasha zofashwa n'umugore wanje n'umwana wanje niyo mpamvu nkeneye nanje kuzoza n'umugore kandi nivyo ndimo neza cyane gose Madesa ico kibazo rero nateguye kukikubaza ariko rero ufise amazina menshi cyane mu kwidondora ntayo numvise yose wavuze mu camakero nkeneye widondore kugira ngene uhora widondora uvuga ati je nitwa naka ukuntu amazina yose bakuze kugira ngo umukunzi wawe uri muri Australia uri muri America uri muri Canada kumbere hari ugukunda witwa Madesa hari ugukunda witwa Soza Kichwa nama nabikurikiranye hari nundi agukunda akwitwa ati iminyororo yo mwisi yego gerageza rero kwidondora imbere ya kamera turi kumwe nande na Madesa izina ryanje ryambe natanguye kwita Shashe kera banyita Shashe ndarihindura nshirako Shashkei ndahindura shirako Soza Kichwa ndahindura shirako Soja Kuwaza ndahindura shirako Soza Kimaso ndahindura shirako Inuma y'ishamba ndahindura shirako The Wing ndahindura shirako You Can Play ndahindura shirako Gangster ndahindura shirako Namba ndahindura shirako Jewe ni Jewe ndahindura shirako Iminyororo ndahindura Bararura ndahindura Gangster ndahindura Trolleyfish Soza Kimaso egare so president so hako nibagende nfise meshi denja mu byatsinze amatora benshi bamenyereye ko ni Amadesa Soza Kichwa Soza Kimaso egare so Soza Kichwa Soza Kimesha egare so umva Soza Kichwa isigura Soza umva nuko nyene nagomye hari usanga batabizi ngo basoja soja n'umusirikare Kichwa na umva n'umutwe Soja nyene n'umusirikare soja kuwaza umva ni waza n'umutwe soja kuwaza bese bagomba kujya kope bese baradokora mugo ntibazopfa bashikiriye jewe ni jewe ko jewe ivyo murasi by'abandi babona nacyo nama navuze ngo Messi ubu rero turi kumwe na Soza Kichwa turi kumwe na Madesa kandi OG turagashize ko original kubera hari habamwiyitirira sivyo none ni bewe amabariye kopi mugari ko baguma badokora mugo baratsi namba ati ni namba neza cyane gose yatubwiye rero ko avuka ngaha muri Bujumbura rirare vuba cyane mu mwaka dutangura izoba yamaze kwitwa Bujumbura kuko izofatirwa yose hamwe ibe Bujumbura ariko ubunye turacavuga Bujumbura rirare ubuzima rero Madesa uno munsi ntukibarizwa muri Bujumbura rirare wamanutse ngaha kumuri gupagaza ngaha mu gisagara barayi kubera ngaha mu gisagara aha mu gisagara kweri niho hantu hambere na Yesu yabati murorere mu gisagara wewe bahari ya mumbeho kwa bamarikiri kwa banikotemu uhakura iki nguni ngaha mu gisagara kuma wakubise imyibi ngwana komba mwisho sunajua none Madesa uri hari ya muhira uri kumwe n'umuvyeyi urumva Madesa vyarashitse papa we ngo ari kundi mubumbe umva nuko twacaze kuvuga ati kwitaba Imana vyarashitse rero aba ubuzima na mama wiwe muri kumwe na mama wawe utaratugoye sana bro tungirere zirya struggle muri kumwe na mere ikijumu caraboneka agakate uri muri babandi cyangwa bakuze bajya fromage jewe fisinyaka 28 Naka 28 kandi je nagwanye komba mwisho muryango wose cyo tuvuga turabana 8 turabana 8 mugo havuyemo jewe kubera beshi bashe bazana abagore nanje ndihangana ko jewe papa wanje ndibuka yapfuye nkiri umwana muto nkakura nkyumvira nkabona mama nkamusaba nk'ikintu ntacafise nanje byatumye mbaho nk'inuma y'ishamba nkora ndumwana afise impano ndi chapu abantu banyikundira ko kirafise igikundiro sana bantumye nkagenda bakabona ko ntari gisuma hari abanshoreye igihumbi citse tugasangira na mama arico gihumbi kubera kera urazi ibintu vyari bizimbutse ubugari bwa sengisa nyene mwaragi umuryango wose n'inyama za sengisa ico gihumbi kandi arakirwa nkiri umwana muto hajye ubuza gushabura tagatabro nkashikana muhira timere cinarose uko dusangire ko urabona rega naho buri umwana muto urabona ateye tumuvye ari muyabira tufashanye hama camanuka mu gisagara none ahanyene kubana komba mwishifise imyaka 11
wamanutse rero mu gisagara ryari neza na neza ngo ni mu mademiri nefu. Oya ntiwambwiye kwanza uri kumwe na mama ubuzima bw'iwawe na mama wawe papa wamaze kugenda sinamubonye. Ntiwamubonye papa? Je papa nawe nabonye ahubwo je nakuriye muri komba ndiko ndagwana komba. Uri kurapambana komba mwisho bro none hariya ruguru Madesa urabona twe ntitwari bwakumene kandi nanaminezerero kubona waramanutse ko sinari kumenya Madesa. Oya ntwari kumenya ariko ubunye twaragiye iwake turakumenya imbere y'amakamera menshi. Madesa ucukuri sa ahantu umusitare kandi abantu benshi bazi kandi twemera singaha gusa iwacu mu gihugu no hanze y'igihugu. Rero Madesa adukereye kumenya none uri ruguru hari yanye muri Bujumbura hari na mama wakora iki? Chiwe nari umwana muto ko je nariga mvuye kwiga nagenda kuroba kuroba mvuye kuroba nkaza kudandaza ishashe muri ville. Wararovye Madesa? Nararovye narakubita imyibi. Ngomba rero umbwire ubwoko bw'imboga wobuzi. Ubwoko bw'imboga ni bwishi, hariho indagara, hariho agahuzu, hariho umukeke, hariho nyamunyamu, hariho getese. Getese iyo ni mboga irashushi utayizeho niso ni nyinshi. Hariho benge yo niso iyo barayirya irashushe kandi tutabona twe twaribira hajye ubwato bukubita abantu ngo papa utazi kwibira umwibi aho nyene cyana ribi umwibi nkayana twazi kometse hariya muri Kongo kuva muri Kongo shika no ngayi Burundi niko ndakubita umwibi Imana. None Madesa muri cyo gihe uri kuhemera hehe mukari uvuga ko ari mu mazuru n'amagendo none muri komba mwishone ubura ahantu urira nyokwawe ntakumva nadabuza uri kurarurira nde wewe nta kindi gusenga Imana ukacukaza umutima kazaroho nta bindi bro. Imboga bitwa igifyunu urayizi? Ndayizi ni nyinshi. Umurombo ebana namba reka tuyage ibindi tuyage ubuzima bw'iwacu twibereyemo. Okay reka rero tuje rero muri life. Madesa rero aramanutse yego wamanutse wisungande ndakorotse n'itotomoya bro tishimo watene kashatse ko mbona ahantu ahigisagara cina naraba ndi ugasoza naraba igisagara ukuntu caka tebana kacema nuke ndabe ngwani yokumba mwisho nkigihashikaraza nasanze ari sirako iminyororo ngaho nyene cyo kuma nibaza rero ruguru nkikiro gatuma makisakara ngo bakibayemo babayeho neza ko yarya amatara uri kuri yaraba kumba bakibayemo ni sirago shoke iminyororo mvuga ati kwezi ngiye ukina neko no utsinda cyangwa mu mane yatari. Hanyuma rero umuhana waje uzi neza aho ushikira cyangwa wavuga ati je ngira ngende gupambana murajya amatara? Jewe je nakorotse fise amahera nari fise irare nafise amafaranga ko nari umucapu capu namwana w'umucapu capu nashinza gutanazirashe muri ville ndagwana komba mwisho mvuye muri ville cyangwa muri Asiatique ko cefise amaraso meza nabikubwiye ku bantu abantu baranyikundira ko siniba nta muntu agira nabi hama bice bisanga mbaye shashike Madesa sosa kimaso egare soza kimaso. None hajya Madesa ngo wewe ngo usanzwe ufise ingabire yo kurapa uri umuraperi? Je ndi vyose je ndazikurapa nzi comedy nzi yarnibi vyose neza cyane gose. Mu barapere bo ngaha mu Burundi no wahe murapere wirefera ko cyangwa uvuga ati jewe nerefera kuri Eminem cyangwa abantu wewe uzo ati je nerefera kuri na twege kuraba twege uri kurateranya abastari bose ndabakuna ko Imana bahaye ubwenge kukobera urabira ko nk'akarovuga ati jewe ndi oya bose ndabakunda kukobera nciye mponda ngo nemera uyu kujya bari ubwenge uwe wemera navuze ati umuntu je bose ndabakunda bose ndabakona cyo dufa twahwaniye ku isi bihenda amaso mu bumbe twe dushaka gufungura bro je ndabakona cyo dufa cyo mwasi wanje fise niyinda nta bindi ro byinshi abo baza cya mateka yiwanje yego twinjire rero mu mateka yiwawe Madesa gushika kuri no saha ingabire urayifise wavuze ko upambana mu nzira nyinshi kugira ngo ukorere iyo ufise ngahe imbere ndavuga rero inda yiwawe Madesa mukanya turaza gutanga ninemero kugira ngo umuntu ashaka kumbure guteza imbere ingabire ya Madesa acaza kugira gute ashobore kumufasha byose birashoboka kumurondera ubu babandi bitwaza ngo nta telefone afise ashara yifise kwe Madesa rero nashaka ndakubaza kugira ngo twinjire neza neza ko hari abantu bavuga ngo hari abantu bibeshira ngo bafise ingabire atayo bafise gushika kuri no sahaje we ndemeza ko ufise ingabire ko ndamaze kuyibona nkeneye rero ko udukubitira akapera
yakaririmbo kwanza twinjize neza uvuga ati jewe ngoma kwanza manze ndabereke ko nshoboye ariko urumva kugira ngo twinjira tuvugane ivyerekeranye n'ubuzima na life yo ngaha anye nyene amasirago abantu bahura yeah shobo mu mwanya tugakundana je nawe Sonia 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 jewe ni jewe Sonia wewe ni wewe Sonia mukoga mwiza shugwe ryiza rimotera neza ulumwe kuruta bose uri hitsi nka Beyonce shobo yeah shona mwamaze kumumva Madesa kana bene ha iyo nguha umwanya aho nkina wari kubona katari heza twarirutse nibirenge birashuha komba mwishu nari totomoya komba maisha nari totomoya shashike desaboy niga mvuka mugatondo kakare niruka kujya kwinuma yo mwishamba mini dancer mini gangster mini sosa kichwa za kuwaza za kupasua kichwa ndiyemera ni manikanye mera yeah uzonshaka zondondera amashugwe kuri Amadesa mwamaze kumumva Madesa nukuri mwumvise kwingabira yifise kandi arashoboye Madesa office indirimbo ziri ku mugaragaro uvuga ati iyi ni audio canke ni video jewe office nyinshi umaze gusohora ukaja muri studio nkiyo nkeneye ko muzonterera iyo je no kubera mbura ubufasha bro ndarira nka burundirira tu vyukuri nukuri kwimana je nkibagatenu je ndi kwisi mbona abandi baza nyene nkasanga biracimwo ntaku ngumana imihari nyene ya mihari dahera urumva nawe ntiyobora nyene urumva wibazabaza kandi uri mu bantu Imana yaturemeye isi tuyibeko tugirira urukundo hakunda umugenzi wawe nkuko wikunda bro ego none Amadesa watubwiye Sonia ndi umuntu gutsoiririmba Sonia kubera Sonia ruhura uriko uravuga Sonia ni izina ry'umukobwa kandi rero hari amakuru yanshikiriye ko Amadesa yoba ariko aritegurira kuzoshinga urugo rwiwe yobaze aritegurira kugira ubukwe abane n'umugore Madesa abo mwakuranye ku myaka 28 beshi baramaze kubaka kandi bavuga ko abana bo ngaho haruguru muri rirare murongora mukiri bato Madesa yananiriwe he Madesa mbega iyo nkuru bavuga yuko ugira ushinga urwawe niyo canke se oya barumva nyine ko arabona afise imigambi ndiko ndakora rega cenda amatsiko kugura kweri amabase amasahani ko cenge gutegura bro warayibira yako mpambanika ratse guhambanika ra bro bira abari shoke ufani nuntu bose nakubwiye igitima we nkene kuzana umugore naricaye ndiyumvira bro tinone ka Yesu tije nzopfe bampambanika rakweri tiwapi tikanza n'umugore azomfasha mu busaza kubera umugore n'umwana wanje bo bazomfasha umunsi namatse gukura ntagishoboye ntakibona ngenda vyanka no bazomfasha ati papa tiwari warakoze nkuko nanje mvuga ati mama ngiye kumuraho gatumba fise n'ibihumbi 10 muri bike fise nkamuha na waranezerwa ati mwana uheza gigwe ugira imigisha camuna ati kwe kuza n'umugore biraryoshe none mere siniko namufasha kutuke ndonka tukendo nkaraturonka ni yatamvyara none ko papa yashiye yitaba Imana yatamvyara none mba nabimuha none aya niyo mpamvu nkene kuzana umugore nico nkene kuzana umugore batabizi nico Madesa urumva rero neza ngo agomba kuzana umugore nashavuye bro yashavuye agoshaka ni matara n'ubuzebana kandi Madesa nguri mu bantu bashavurira ubuzima gose life bayishavurira kubera iki wo shavurira life igituma yishavurira ni kurondera amafaranga ko amafaranga arakenewe bro je no mukazi kose cyakatsi kose umpamagaye kampirare bro sivyo bintu sika uramvuga mu nyuma je nayarose urumva wewe abasari feke turi barigira ngo urumva ko cengo ndabe bose tubegwa none ntubona ko mbere ndabibona cyane ntubibona asohotse abana barahona ni gushona abana barahona tubarira nyabwete abamere bakarira abapampe bagapamuka twaye no gukora akazi ku mugoroba tugishira ku mwanya Amadesa boy niga soza kicwa urumva asohotse nyine ko Amadesa ngo shakarapa abana bagahona shona walete sileta bomba shona urumva rero cyakatsi kose ndose ndakora sintinya gukora bro we bacuma kuvuga wayarose amafaranga
hama ku mugoroba nawe ugaca wishira ku mwanya kugira igatsina ryawe gume riduga yego Mades abantu benshi cyane mu bajene benshi usanga bafise ingeso ugasanga nahara uyu munsi ejo si harara kasanga arabuze naharara kukubera ko usanga ari kariba biri mu buzima busanzwe duhura ariko Mades ahantu hose jewe nagiye nige nariko ndakurondera dukorana ikiganiro bose bambwiye ati urya muhungu vraiment nukuri nta kabi afitaniye n'abantu urya muhungu nta kibazo yifitiye yimereye kurya nyene n'umuniga wo musite n'umupampe yimereye neza none nigiki okwigisha abandi bantu Mades izo nkomezi we ugira zo kubana n'abantu neza atakabi we wifitiye twarumvise warahevye n'inzoga Mades usigaye winjira mu ishengero rya kandi batubwira ngo warakijijwe Mades tanga umuco no n'abantu babimenye urazi gituma musite bakuzi ko ikintu cyambere ni gukora akazi cyambere kunda akazi kubera kwe umatse ukunda ikirori ahantu abantu benshi bapfira n'ikirori uzomara gukunda ikirori uze kuri amafaranga 1500 we nta n'igihumbi uzi kugire uyaronke urya amafaranga utazibe ugasanga wivye cyangwa ugasanga wayakuye nk'ahandi no wumva uzocubunye guteka bro mugutsi kuyirondera uravuga ati kandi yarondere kandi wivye urumva naho bakuvuga nabi abantu uciye ngo yayi n'igisuma akuraba nabi mugo bakuzi neza tika ni gangster tika ni danger ni feshe kubana neza n'abantu bifana n'umutima ko Imana aduhaye twese twavuze tukira abana badufise imitima myiza byose vyankinga kwisi imitima mibi kabo tugwana sabantu tugwana n'imwe muzitaboneka ko benshi bararura benshi ugasanga barasosa benshi ugasanga bameze neza abantu usanga bafise umutima mwiza nuwo gutanga ugasanga aranafaje arananshoreye n'abandi usanga banambonye bace bajya imisaya n'abandi bace bavuga ati hago yoshumapfa n'abandi bovuga ati yo turya rugesera n'abandi bambonye baryoherwa ati cyuga muntu mbonye ndaryoherwa mugurumva byose bihimana na Yesu uko yaraswe yamaze kugera ngaha kwisi ntaco hindura abantu uko je ndakunda abantu bro imitima yabo ntaho nomenye abantu benshi ngo bagenda barumva ngo warakiriye agakiza kuko kuwakira agakiza ntibisubira kutabandanya umwuga w'umuziki urawubandanya ngo tuyoga warahevye ubunye ngo warakijijwe woba winjirira he nimba atari bana cyo isengero yose niyo ninzira mu isengero yariyo yose kubera ibyo by'amashengero je simba ngiye gukora aba pasteur cyo mba ngiye kumviriza ivyo avuga amajambo kandi ari byo bavuga nk'ivyo tubona ngaha kwisi nta kindi cyo kiba kinjanye Imana senga nice ndayizi kubera ari abantu bagenda bagaca bava baza kwica abandi n'uza kuvayo ufitaniye bifu n'umuntu hari umuntu jewe nzi unamwicariye ku rukuta rwiwe kandi imisi yose mu gatondo amaza gusenga aca kubwira ngo vaho none ivyo bintu azobitwara mw'ijuru izo ndari zitwara mw'ijuru none nk'uwumva yoba agiye gusenga gute none bwacu usanga ubonye umumaraya cyangwa ugasanga ubonye imborerwa cyangwa ugasanga ubonye umuntu ariko arashwana none ngaho nindafise ikosa cyangwa umuntu yishe uwo ni nk'umuntu aba yishe abantu n'impamvu imitima y'abantu iratandukanye Mades arakunda kuvuga ngo abantu ni babi none nk'umuntu numvanya abantu ko wewe bararura Mades ngo wewe gusigaye ufise umufumo mushasha ni vya bindi vy'abantu barura canke nivyo kubera babona ndiko ntera imbere ndiko ndaduga izina ryanje riguma riduga bacava ngo Mades akoresha inganga ntanganga hago je nambaye umutwe uri mu bwenge ndakora nabo nibakore bro ashawe rero uvuga ati umufumo wawe ni Yesu Kristo nta wundi muntu yaturemye Imana yonyene kubera haje Imana nawe nasanze ari kindu gashanku narayenda rota ko Tanganyika ihavikama numviye tene nkuba amazi twosubira kogi twosubira kogi ikama mbona runo go bro bana rurerure none nta mafi waciye ubona taragurika aya nabonye Tanganyika ikama cindi ko ndagenda Canada n'amaguru yego kweri wala ubu rero ni yuri uri kuragenda mu ndoto oya mu ndoto niko ndakuyumvira cyo navyutse ndabati ndi Canada sanga ndi mu Burundi muri shoke wasohotse urarunguruka mu madirisha usanga uracari muhira ndacari muhira bico kibi n'ukuri
umuti banga ni guhora. Wakuzi bacu mwamaze kumva neza Madesa yamaze kuba twinjiza neza muri vibes z'uyu munsi. Bomba. Madesa rero yamaze kuba twinjiza neza na neza. Madesa rero jewe ngoma ndakubatse. Kwana ariko ndayagisha abapapa abantu bakuze. Reka tugendere mu gwaruka mu bandi. Ya niga. Ego. Madesa tugaca twinjira mu gwaruka. Vuga ngo mumbwire. Nagize ugoba cyane mbonye iyo style yiwawe. Kubera regizo iyo style yawe ugerageje kurabira zimvye. Ni kawaida ko jewe nimba atari banga ihagaze ku mahera nga oya sivyo je sivyo ndimwo kwera mbe nemera ngo ko bintu batazompambana ewe byavyita sisiko no bivuga mu cyongereza insiko na bida mu kintu barita kubura indero kuba wahaze ntaco imena hanyuma wahaze ntaco imena tawe kuvuga ngo nambare ibi nibi wambara ubegwa abone ko waberewe ivyo bintu navyo ni kuriyemera ivyo buzitwara mu muryango w'abatarya cice nakundi Imana Ibana ahantu hambere atweretse ningaha ku isi ivyo warariye Madesa hageze hana cyagice hana Imana iracanga umwanya ngo nakamanye ku mutima gusa ngo naco wawe wipa ninangwe wewe habura ngo naco wewe wipanira ngo wewe habura ngo niyo wakwibanira sana Noel nabona niragezeyo ngo ramenya mu muryango w'abatajya ntaniki yashika ni wagumu yabika muri banki walayi nisosa gecwayo nakamanye ku mutima gusa iyo nunze baririmbira rero bisanu zo genda muri show banumiye bro zabwiye ati reka twinjire mu vy'abajene urafise show banumiye abajene bakwitege kukire yani kubahabura n'ibitsikari mihabo barakewe sana ati Madesa turamushikanye inzuba nibereye Madesa hanura rero abajene kintu bariko baridogerwa ngo ntibakora amaboko mu mufuko ngo bakore ngo bazana abagore ntubone ko babitubwiye kare baguma bazana abagore ngo ubunye ngo bariko biyahuza abagore ngo baja mu ngo atana akazi bafise ibaze rero we hano bavuga ati ngo wewe orongoro utafise akazi oya buri kuritenga samwe n'usanga umwana ariko aratsira ivyo atazi ugasanga umwana ikaratora utugopogopo ntawe umuhanugwe rasi gupfuko batwenga bro tete turaga ubuzima turibayemo ngaha muze bro nkaje nibwo buzima nakuriye mu cibaza nka jewe cinzana nk'umugore nk'ubunye nakoro sinobesha no kuri kw'Imana Imana niyo cabona namamvuge je mvugisha ukuri nk'ubu jewe nta mafaranga afise nta kaduda ndapanga mbone ngo umwana yobaho nkuko umva abajene bakwangwa n'uyu umubiri twambaye bro nisoza kichwa muti bangane guhora ihangane igihe niyo cagera udozana ukubera nabo mwana nawe uri umuntu ufise urukundo kw'abahungu turafise umutima nyene wakanyarigabo nyene kwiyumvira tumwana wa mbwazo umva agahinda basa agahinda urumva rero benshi babijamwo kubera ubwo nk'imyaka ngira nka 17 kuduga mugo ningongo bicemwe mugo nawe bicimenye ukuntu wikontrola abantu benshi Madesa baramushingira intahe ntibamufatira mu bintu ngo nta bintu barigera bamubonamwo ngo vy'ubuhumbu canke ngo mu bintu vy'ubusambanyi mu bajene benshi Madesa bamushingira intahe atishingira ubwiwe bavuga ngo Madesa vraiment bavuga ngo mukirune ngo isugi uruma ngo ni manzi ngo nta muhungu ngo nta mukobwa numwe Madesa ivyo bavuga nivyo cyane nivyo cyukuri kubera nta benshi barambona mugabo bakiya baramaze kukubona ngo turi kumwe ngo cewe ngo serishusha aya maisha yangu siwezi si umwana muri shoke mu ngorane arire nkaho naritse nikibaho never give up atasha ni shoke karakara umutebanga nigora Madesa iki kiganiro hacaboneka umukobwa ashira muri commentaire ati je Madesa namukunze nta biki nibiki ivyo bintu ariko arivugisha ngo ari single jewe ngomba tuje indani mu rugo nta bindi nantware azogi ivyo turiye wowe umwemereye twakuyumvira werase akuzana umugore si imyaka 5 muzomara na bro ni imyaka nigushika gupfa umva gushika kuri bibi umva nasogo we cuwe kiyo myaka rero we rimburira rero we cumedite ni myinshi cyane go umanza kuvyumva ni kintu utegura bro byose ni kuyaga murabitegura mugategura kazoza
urumva rero Madesa Kuje sinkeneye umwana nzovyara dosika mu mashoki Imana idocuma imunyima ego ako nzovyara umwana asigara mu kibazo arira nkaho narize ari atawe ari kararirira urazishavu nka ceni ifiti aca shanamba Madesa ari ikintu wavuze mu kiganiro uvuga ngo na Yesu ngo iminyororo ngo yagiye kwisa atayimaze ngo abisi bararura. Madesa wewe uravuga cyane ibintu vy'ijambo ry'Imana ubakuriye mu rushengero cyo nakora muri Sunday school kandi shenshapfura kubera numva n'ibintu vyinshi Madesa iyo kwafe yawe nimba atari banga uyimweshereza ngaha nyene cene ngaha nyene mugo Jefferson mu kwafere wanje mu kwafere wiwawe none ko mbonamwo urudome mu mutwe amarira yo muri Afrika ishoke amarira none woge Yesu yagira sinema ya Yesu warabonye wageze ubona umwirabura oya none ni amarira amarira ahantu mwijuru je nzoguma ndiko ndarira sirakubwiye oya kandi hariya ngo nta marira ariyo mwijuru nta marira ariyo ngo tuzohonyura kunza habu turiko turinjira Madesa worafise n'ingabire ntiwiba umbe cyangwa ari kurahonyura kunza habu tanaziba uvuga ati nkaje ko nta muntu kweri mugo nivyo rasa mwijuru ijuru rirabaho kubera ijuru igituma ribaho Imana hore nkore ibitangaza vyinshi ntari niteze ubwire rero bimwe Cenda matse kugenda ngiko ndahiga mvise nko mu gatondo ngiye guhiga nkasasanga nk'umuntu aranshore ntanavyiteze kweri nico nkino cyangwa ate kumba Imana irabaho ko ndumva ati basharirenga gute impamvu abakurambere bacagwa ati ritararenga ntihorirenze ingata Madesa imbere yuko cenda kubaza ibindi bibazo ngomba utore telefone ubwira abakunzi inomero ziwawe ndazi ko hari abantu benshi bagukunda Madesa wumvise ikiru kimubeshejeho hari gihe abataronsa akazi abataronsa apambanira muga Madesa akacavuga ati jewe abagangster abantu bo mwisite canke abagenzi bankunda vraiment ndazi ko banyitayeho Madesa urafise konti urafise konti nko mu mabanki ntaco uzonkenera zomba azo amakonti ndo yakora he garafre ivyo bifise ivyo bibaho mugo ndi kwisi ntiharagera itanga utwo tinimero rero 6 7 7 ubusa rimwe hangombye kugenda ndazira kugira sima ntihava ngo nihenze 6 7 7 ubusa rimwe 66 78 0 neza cyane gose rero mwamaze kumva inomero za Madesa abantu bose rero bamukene izo nomero mbega zirafise limikashe Madesa we bazondondera tuyaki neza cyane gose aho uri hose nimba ari kintu kwiyumvira kuri Madesa turi no kumpera z'umwaka tugomba twijire mu mwaka mushasha turi mu kwezi kwa12 neza na neza Madesa nizahe struggle uba warabonye muri uyu mwaka ugira urangire mu kwa mbere harafise ivyakwigishije mu kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ubu tugeze mu kwa12 kwezi kurangiza umwaka ivyahe ibintu uvuga ati ibi bintu vraiment struggle jewe si uyu mwaka wonyene ahubwo je imyaka yose sanga ari amashoki ko ntagisha ndabona ahubwo je gishasha nkeneye nuko Yesu yoza yes haze akaza ngaho kwisi kubera uriteguye aje ubunyene nifye ayashobora kuza kwayoza umwana yo mpamvu je namavyo kasenze bro ashobora kuza ko nuko yoza akadushira ubanza bapfuye akirika amadose yiwaje katsici nuko abantu twoguma twidoga bro nuko Yesu yoza gaca imanza ziri ngaha kwisi uko abantu twogumana gahina tuguma twidoga tubona naka ngo aradutanya ikintu tatubona ndi ngo araberewe canke iki nuko vyose Yesu yoza akabikemura nta kindi je notanga message kandi ndibaza Bikira Maria ratumva message iragenda mwijuru neza cyane asante n'abamarayika baratumva neza cyane Madesa wewe ibunyene uri imbere y'Imana turakuzi twebwe neza wiravye ibintu vyiwawe Madesa ukurande mu mutima we ko yego Imana yo gucira urubanza gwiza Imana ncira urubanza gwiza kubera unekashaka ata muntu ndica gata muntu nagirira nabi none wumva Imana ncira urubanza gwiza kandi cyari cyo fise ndatanga nka nujya wundi mwana yibabariye ko cende nganye mu barabara ngombwa abapeti bambonye Madesa ari cyo fise ari n'umuntu akuza ntuyikintu ndamugira uko nanje ntura ingorana abandi tijemeze uku timatse mumfashe kandi ico saba bro twaze vyinshi je nimba ari umuntu kweri afise
umutima mwiza wo gutanga afashe cyane mu buzima bugoye muyabira ntamenye no kwihagarara ko nyine nk'abasare imbere ya kamera ntimudushishe mu ijisho tukiyambika n'agashati kugira ntimudushishe mu ijisho zobatse na gatwe mu gisa hajya kuri kisare azokubwira usanga ari shoke ubuzima usanga ari so dufashanye kandi nkuko nanjye navuye ngaha mutambuko usanga hamwe isagara vyase nko kuva ngaho kagenda hanze abana bava ugasanga bavuye iyo bafise bese no muko birabace bro kugenda hanze wumva ngo namba yakiye hanze cyo ugacupayo utangura kurira ngo naco ndonka jene mera n'umujama raho nigeze kwemera yitwa Misago ndamwemera sharigetse kungagaza kubera arangura ka telefone yego hari abantu bari hanze Madesa bo baragufashije uvuga ati aba bantu vraiment nubwo atogufasha ibintu vy'umurengera ajye umuntu telefone nubwo yobaza ati Mariza agatanga base nivyo bihumbi cyane hajya bapfuye ku mutima bro abantu bari hanze batatu woshimira yego batatu bavuye hariho Misago hariho Kimakode abone babiri Kimakode ni mwene wa na mutima na mutima kwedu hwanyu ko yarampa kweri mu Rundi sino muvuga nabi neza cyane na Kiriku yarampaye Satipi nawe yambwiye ngo pambana peti yangu niko yambariye pambana ndacagwana nande gomba mwijo Kiriku mu Rundi yarampaye muri bikafise mugo Satipi acambira ngo pambana Satipi yakubwiye ngo pambana peti yangu hanyuma Kiriku nawe avuga ati peti to nawe uze gufungura tubwira ngo uri mutoya wa Kiriko ntashobora kuba yaguhaye kubera ko uri mutoya wiwe nivyo bibaho none nzi kuri uri mutoya wiwe kuko turasa ivyo nivyo bintu Imana ashatse nyine kwerekana ni ibintu nyine Imana ibikeneye kwiyerekana ikaraba gatwe turi ubupupi imbere y'Imana bro udupupi oya turahara ina oya nka jewe ndi nk'agapupi imbere y'Imana gute nkacendira bati nkacindi Madesa Amadesa byo bimaze gushika mu buzima gashavura no shavuzwa ni higasha kushari ko shavuza ari papa wanje nawe yigiriye mama wanje nawe nkimanuka ambye ati we Madesa ntuzumbaze kandi ntuzugaruka wewe pambana nkeneye kuzokumva wa yambwiye uko ati ntuzumbaze we urumva ajye umwana w'ubwenge yumvira mu ndoro bro ni Madesa sazwa zindi migani ikirundi umwana w'ubwenge yumvira mu ndoro none gashana Madesa turiko turashika neza ku mpera z'iki kiganiro ciwacu Madesa twamaze kumva abamushaka twamaze kumva ahantu twomukura twamaze kumva byinshi bigiye bitandukanye none Amadesa wewe iki gisagara nakubwiye ko hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye nica kintu mu bajene nari nakikubajije mu bajene wewe wohanura kubijanye watubwiye wewe ntusuzugura akazi uno munsi hari abantu bahagaze mu mashuri ariko yacayibaza Madesa ashobora kuba yarahejeje n'amakaminuza cyo gituma ariko avuga ivyo onye Madesa niki kuhanura abajene wo bahanura mu gukora wohanura iki kugira ngo tumenye neza na neza impanu tubaha impanuro ni gukora bakora amaboko mu mpunzu nta kindi nobona neza cyane ikibazo rero kindi kiriko kiza mu bibazo birangiza iki kiganiro cacu Madesa ubunyene Imana yo guha amahirwe ati jewe Madesa ngira ndamusubize ibwana mugabo ndamusubizayo namubajije nkeneye ambwire ahantu havukira indavukiramwo y'umuntu wari we wese wosubira gucagura kuvukira kwa mama wawe canke wocagura mu yindi nda y'umugwizatunga y'umugore w'umugwizatunga ivyo Imana yashatse ntiwohindura ko mama aguma ari mama ubu nyene usubiye inyuma ugati je mvukire mu yindi ndi Imana wovukira kwa mama wawe ico ni cyacifuzo cyo kwifuza ivyisi leta kwifuza icifuzo Madesa reka tugushimire cyane iyi ni Kings Family Burundi TV yari yakugendeye kugira ngo dushobore kuyaga dushobore kwigishanya dushobore kumenya vyinshi vyatandukanye tumenye vyinshi mu by'ubuzima twamaze kumenya Madesa ahavuka twamaze kumenya vyinshi kuri Madesa nicahe kintu ubona ko tutorangiza ikiganiro utavuze nicahe kintu bwahe bufasha usaba ku bantu uko wari wavuze ati je bamfashe ikintu uvuga ati je vraiment abarundi n'abarundi kazi vraiment ntogene ntababwiye nicahe cyo nuko mwonduza nanje nkabaho neza nk'abandi bana
banagumana nza gukora ibiganiro imyaratse ibiganiro fise ibiganiro 62 ubwo nta kiganiro na kimwe ndakora nzanezerewe bro kumva ndabishaka umva namwe ndi hamahoro nyene nka jewe nyene afana intu n'agahinda ikintu gihari mbari umuntu afise umutima w'urukundo navuze nomero abishaka tsondungikire ukavuga ati yemera amadesa canke abone ikiganiro Imana umuhezagira nta kindi neza cyane gose Imana yo muhezagira Madesa hariho amicale de musiciens barongoye abaririmbyi abanyamuziki gushika kwino saha Madesa nubwo ahe butumwa uha uburongoye abaririmbyi mu gihugu cy'u Burundi Imana mufasha akagira umutima w'urukundo akaduza abandi neza cyane gose ni Amadesa ubunyene kubera Imana itamuhaye umutima w'urukundo nabo bafise miliyoni 100 nta kindi cosho nta kindi cokogwa n'urukundo urazi nka jewe bro cina abantu benshi bambwiye ati nkawe yaba wibera hanze tubura umupeto buteye imbere sana kandi n'izina ryawe bari duze kubera ukuntu we twama tukubona ukuntu bumeze n'ukuntu we n'impano yiwawe utanukaye n'abandi kandi je nivyo je n'umuntu mwana nguma ndiko ndandika mistari cino mpamvu ntaburi mistari yego Madesa ukunda gufungura iki mu buzima busanzwe je mfungura vyose ikirece kinguye nabi munda kari mu njya niyonge sincagura akari mu njya niyonge duhwanye mudimu nimba duhwanye ampaye urukundo je sindaba ngo ni mubi ngo sose urambaya ngo nakademu konze ngo numudema avyibushe oya jewe canke ebana jewe akari mu njya niyonge gikuru n'umutima kuzima twa twihurije gusa ndamena ndashona nkatotora n'urupfu rurajya hari abantu ba mama nabigeme bari kurondera ubuzima hariya mu bihugu by'abarabu ndavuga Oman na Arabia nama mbona keshi bagupostinga nibaca baza bandirira bazanye ntangaramfitso bazikuye hariya Madesa bazikuri hariya gashaza nibahendwa benshi ngo barahendwa kubera rya madorari bamaze kubona ni beshi bazana abantu kuri abo batarashikirwa n'izo ngorane baha impanuro basinda gusabye bagende bitonze nyine abanti jende ku kazi nta bashikayo bagaheba abagabo ikintu gihari ashikayo amahera akabahindura bane kwisimeze muri kintu gikuru wogenda wibuka shakuzanye gukora akazi kubera abantu sino bahindura bro wewe ni wabayizi mugoye haje Imana arenya basabwe duhindura abantu imitima abantu gikuru we nuko ukunda kazi baseriye ibintu by'ubuyu wayi bize mu nyuma twese twarakoreye abantu twese ubwo buzima turabuzi yego Jini kibuye naragikoze bro mugo naramenya nkataha amasa 11 naho nagenda kuvuga atandi kumwe n'abapambe ndiko ndaryoherwa turasangira mugo namenya wakibari vuze tacashika nicare home medite nkora akazi ugikuru hajumatse gutama ubwizigirwa mu buzima amahirwe abari karagucika neza cyane gose ubwizigirwa nico kintu cyambere mu buzima gikomeye mu buzima gifasha abantu ni n'amade mbayeho kubera Chemba yo kubera ubwizigirwa kubera jewe nibanira na ba Freri Frank ngaharugura hakujya gatatu mugo twibaniye neza kubera bazi atasirese atangorane kuya bazi ndumuntu mubi itwona abana nyene nabo makeye kubera barakunda kumfata umunatu mugasanga barahabonetse ikintu tipetanga ngo tufungure tuteke isosi tufungure mugo nivyo si vya bose hari abandiriye ko mbona kandi nandi ngaha kwisi bagaca banyirenga kandi bibaye mbona ukamengo ni nk'isahani byukuri none Madesa ko tubona aguma atera aje imbere gushika kwino saha Madesa abakwimyo babwira iki basi oya ntawanyinya kandi ahubwo jewe niko nagwana komba mwisho yiwanje komba ya mwisho ko je muri no minsi nkene kugura YouTube yiwanje mu ibisazi neza cyane kandi koko je YouTube yiwanje bani zovuma sana kuri ubundi ko ndi gicongereza uri kuri gicongereza kugira je nkeneye ingoma ziwanje n'ama comedy yiwanje tizo ndozivuga mu congereza hajya na Bruna Boy ba Wizkid ya Madesa icongereza uvuze ko uri kuraciga udushishiriza ko icongereza gato yavugisha abantu bari muri etazini basi gato yankisegonde ubidondore mu congereza it's your boy Shashked, it's a boy Susakishwa from Nyuminika Gangster
Yeah, you can pray. How are you? I'm fine. Ndachiga ntacyo mbwo nagerageza ishoboye shashike idesabo basosa kisho namba sande sana aho muri hose kwe mugo ntibibagire kurungika kwere ko umuntu abonye ikiganiro kwe po reka dushimire abantu bose bariko baradukurikirana ni Kings Family TV Burundi aho muherereye hose. Reka dushimire abari mu mahanga mwamaze kumona wa muhungu wanyu ndavuga Madesa mumushigikire mumwiteho. Dushimire abantu bose bagerageza kugira ngo gushiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo ibiganiro vyacu bibandanye bitera imbere kumbure iterambere ryacu rihabe. Tubashimire cyane gose tubabwira ati murabo kubawa murabo gukundwa. Reka rero na Madesa tumubwira ati Madesa tuzoba dusubira turagushimiye kweri Imana guhezagira neza cyane gose. Asanteni sana tuzoba dusubira Imana irusheho kubahezagira mwebwe mwese. Ciao ciao. Yeah, Shashke Madesa boy so zakishwa zakimaso gari so peace danger so gangster ino maishamba yironderera pana zanu mazintungano yirondera bomba yeah anje wanje ingo tutambe nzenzenzeo anje wanje ingo tutambe nzenzenzeo nzenzenzeo ingo tutambe nzenzenze yeah hari ahijya kwa mutama ndasi kumwana umutima arankunda nkamukunda turakundana naco nzokwima ico nafita anje wanje ingo tutambe nzenzenze ingo tutambe nzenzenze hari ahijya kwa mutama ndazi kumwana umutima arankunda nkamukunda turakundana naco nzokwima ico nafita niwe mbona urangakasa uranyemeza anje wanje ingo tutambe nzenzenze ingo tutambe nzenzenze